nyene kiruka ni nk'inyahuko naye kuki kwivya amafaranga uyabona kandi uheruka ndi bosi wawe cyari sinzi giye gusura ya mpamana nangorane kandi tunyarutse turabe rya muntu tumutora Chikanye ndacyuye umunsi Nubo birukum tabizi bizashira amagogwa sashira agahinda mfise kazabirizwa munezero Mama? Mama? Nungura chababa? Sagumana. Nari mvuye kukuzanira akaga ka. Shamba gashaba. Gerageza kakati. Agabana hanje kakuye. Kumana njye nigiki kizobi. Amunda. Kenya. Umugongo Kenya. Ndaruye kwisa mwana wa. Nibikuye. Inda. Yanatesha. Gerageza. Ndumva kaga. Ndabako hagati. Ndabako hagati barakum. No kujya ntuga mugabo ukagumuribwa none imiti bizogenda gute? Mbeho wanyoye imiti. Ntabwo nandega yagasimbyuka. Ntabwo nande. Umubiri wose birakenya. Ndaruye. Bizoshira. Ko ni naronka udufaranga nzoca ndakutwara kwa muganga mugagusajya amafaranga baduciye ni menshi. Miliyoni 8. Baratwaraga umwe. Abara. Baraganga zose kandi zifata. Umbe. Bakubwiye ko nduhoraho. Ego umunsi umwe aha kwisi twatsindara. Umunsi umwe shora kugenda canke ubuzima bugahinduka. Wowe rero utagabanije aho gafite nyikawe. Izogukoraho. Ni Imana yobinyene ntwaye mama nka. Urumva rero ababuze ba nyina wabarushe.
turamenyera ureke gufina none nk'ubu ntiwiyumvira ko uza gukina n'ico uza kurya none sihura niho ndi kandi ngiye mwana wanje kagena yo yo Ubuzima buragoye sha.
Sha ibintu byarahindutse gusa hasa neza. Reka kwe wari umaze imyaka myinshi uri mu mahanga ubibona nk'ubushasha iyo dushike mu mujyi nawe urabe arayagayaga aho bashikanje ko batavuga none turavuga wadukanze ariko hapi n'ibisanzwe pepa sa uyu ni umuhungu tubana ku gatumba yahora ari mu mahanga yagiye ari umwana mutoya none yaraje mu Burundi kuturamutsa yagiye urakana gato niya hotel wumva ngo nishinge nawe aha wageze rero mu mujyi wacu Samirizi igihugu cyacu natanga Samirizi y'Uburundi yaje kuvuka yunire yunire na iyo Wederi Mirije rero ndazana ubutumwa nawe ubutumwa bw'ikuri kuranca batira umuriro ayo myumbati yanjye yararaye uri kurayikomera none ngo ngahahanyura ubona nzosubira kwarima Mirije sindabikunda hagura abona munyimba ari Teofile wabibona Teofile uramubona umwe wa mwaze murambwira je nkiri umwana je ntumbaze n'uwari ino ni sawa sinzi ko wibuka cyagiye tuvugana kuri telefone baza imigambi twokorera ukuri karibu mbere icyo bikora tuzoro umusaruro mu buryo bwihuse ari nka ryari toca turaba tukaja hamwe hama tugakorana tukiga buri kimwe cyose hama tugakora umugambi ukagenda neza yego wewe uracuraba uzocuza hama tumenya ukuntu tubigenza yego ubwo wewe rero wewe nigisha ivyo bintu sivyo jewe naho noza nderonkera yo kwirira musamanya ndabona n'umuntu w'uruce yabashi abona nta muntu yokubahuka we ugende no gukora ko kazi umuntu ariko yubaho neza jewe iyo mbungura umuntu je nta rumogi nzonwa no abakuzanya bakora ku munsi n'ibyo hano kiyaranga ikije bashaka ibintu harya rero umunsi wose nyine twace tugenda turagurisha bibereye mu kantu nyine k'akazu nyine udufaranga dukeya twari dusigaye nakoresheje mu kubakisha ako kazu Shabrezi n'ukuri ndabizi mw'isi biragoye isi ni gatoya gatoya no munsi biragenda neza ejo bikanka umunsi bikagenda neza rero gusa Brezi je gusa sinzi unkundiye ari umuntu aho w'umudandaza tuzima nufije ngabo mbere namase ni mu nkira nita n'ukuntu telefone bantaye bose bakagenda reka nze ndaha mutampaye amahera kwibwira igiyanje
Je numbaze singenda gutondesha ndayisoba. Nyaruka. Ewe ni sawa. Meze fresh. Ni nkanjya kanyenga no. Oya, jewe nyene Chenda lizi. Nkatira haje imbere y'ince ngaruka. Reka Chenda lizi. Urebe neza byarapfuye bamuhungu ndegekeye. Oya nta na kimwe. Usukatira hajya nani. Chankatira wowe ucubura icengane n'ico burandi. Nkatira haje ince ngaruka. None wa muhungu we n'ukuntu ngiye gukora. Sawa nta kibazo. Kujya mu Rwanda mu cyicaro abona umuntu yambaye ibishamba arakamuzana n'ingabunge ahigare riri kugenda gufungwa n'impano niho usanga baramuye n'ibihumbi na 50. Halo. Namudanye. Yakufa. Sinde ngaha mama aze kushwanira. Mahejeje rero kuvugana. No musi safuriya ni kwanje urabizi. Uza gukora iki? Uza gukora iki? Ino uransigarira. Nje sinakuzanye.